Ndasubiye kubaramutsa abanywanyi inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza musanga ikaze ryo gukurikirana amakuru abariko aravurwa cane ije nino ngaha mu gihugu c'u Burundi tubashikiriza amakuru yo kwizera abariko aravurwa ku mbuga ngurukana bumenyi amakuru avurwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye eka mbere na za nkuru zinyegetswe abarundi turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kuri chaîne yacu. Muragira mukurikirana andi makuru yihuta cyane ariko aravurwa cyane mu birabana n'intwaro ibereye nyuma y'uko umukuru w'igihugu hejeje kubogoza indongozi zitandukanye yabogoje indongozi zo mu ntara ya Rumonge araheza aja mu ntara ya Bururi ndetse bikaba bivugwa yuko hari umusitanteri wundi ategerezwa kubogoza yo mu ntara ya Makamba akaba atarundi ari musitanteri w'intara ya Nyanza-Lac nk'uko amakuru abandanya avugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi turaza kuyabashikiriza muraza kuvyumviriza musitanteri wa Nyanza-Lac akaba bivugwa yuko agira abogo yagirizwa igiturire ndetse no kudatunganyiriza abanyagihugu aho muza kumviriza uburyo yakuye abakozi mu kazi abarenganyije muri aya makuru turaza kubigarukako turaza no kuza kubashikiriza amakuru ariko aravurwa mu ntara ya Rumonge ivyagiye biragaruka ko n'abanyagihugu batandukanye nyuma yuko urujana n'uruza rwasubiye mwibarabara rikuru nimero 3 inyuma y'indwi 3 ryamaze ryugaye muraza kuvyumviriza muri aya makuru turaza kubigarukako turaza no kubashikiriza andi makuru avurwa cyane mu bisata bitandukanye turaza kunyarukira mu gisata c'umutekano tubashikiriza amakuru avurwa mu birabana n'igisirikare c'u Burundi muraza kuyumviriza nayo twayateguye utegerezwa kuba we warafyonze kuri sabone kuyo wafyonze ko uko turonse bene aya makuru n'ibiganiro nk'ibinyene tuba turiko tubashikiriza ku minsi yose iyo tubirungitse ucuba mu bambere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutse nabekaze mwisango y'amakuru muragira muyakurikirane amakuru twabateguriye n'ayandi muraza kuyumviriza ingingo imwe ukwayo. Dasubiye kubaramutsa narimeje kubabwira mu ntango z'aya makuru mu mfunyapfunyo yuko musitanteri wa Nyanza-Lac ategerezwa kubogozwa n'umukuru w'igihugu President Varisto Ndayishimiye biriko biravugwamo abanyagihugu bo ntara ya Makamba na cane muri iyo komine ya Nyanza-Lac bivugwa yuko yagirizwa gukura abakozi mu kazi abarenganyije bamwe mu bagize inama mpanuzwa jambo yo muri komine ya Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba aho ni mu manuko bw'igihugu c'u Burundi bagiriza musitanteri w'iyo komine gufata nabi abakozi bavuga yuko uyo mutegetsi akura abakozi mu kazi mu buryo bunyuranye n'amategeko. Iyo nkuru ikaba yagira avurwa cyane mu menyesha makuru bitandukanye ikaba yanaciye kukimenyesha makuru ca SOS Media Burundi aho bavuga yuko Marie Goreti Irankunda musitanteri wa komine Nyanza-Lac ariko araburagiza ibikorwa by'iyo komine mu gutoteza abakozi n'ivyo yagirizwa na bamwe mu bagize iyo nama mpanuzwa jambo y'iyo komine. Bivugwa yuko yakuye uwakora mu biro vy'iyandikiro ndangamuntu muri zone Kazirageni haraheze umwaka ivyo navyo bikaba byarabaye mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Aha naho abacurwa ni umushoferi w'iyo modoka ya komine hamwe n'umunyamabanga muri komine ashaka kubirukana adakoranije inama mpanuzwa jambo ya komine. Umwe muri abo bakozi bacurwa yaramaze gushingira urubanza nkuko bivurwa n'abakozi bashikirije agashavu kabo. Abagize inama mpanuzwa jambo ya komine bafise amakenga ko komine izohava itanga amahera menshi bishitse ko abakozi bagatsinda ugo rubanza bariko bararegwamo uyo musitaneri. Mu ndwi heze nibwo Marie Goreti Iradukunda yarasubiye gushikiriza iyo dosiye y'umushoferi n'umunyamabanga wa komine inama mpanuzwa njambo kugira ngo nabo birukanwe canke barungike mu bindi bisata. Naho inama mpanuzwa jambo yansivyo yayisavye yarabirenze ko acazana uwundi mushoferi kandi wahahora nawe ari ngaho. Vyavuzwe n'umwe mu bagize inama mpanuzwa jambo yo muri komine abona ko iyo ngiyo nyene ari ingingo ya gahotoro. Ababizi bakaba bavuga yuko kandi uwo mushoferi yobazira aho ahagaze kubijanye n'indyane ziri mw'ishongero rya Isebo hakaba haheze amezi atari make izo njyane zarahitanye ubuzima bw'abantu babiri harimo waserukira iyo shengero
imbere y'amategeko. Uwo mushoferi na musitaneri basanzwe ari abayoboke y'ibiryo shengero, mugabo bagashigikira impande ziryana umwe. Musitaneri abona yuko uwo mushoferi yashobora kumwica umunsi umwe agize uruyeriko, habaye isaganya, bikavugwa n'abegereye Marie Goreti Irankunda, akaba ari byo nyene nawe yoba ariko arashingira ko agira yikure uyo mushoferi nawe amubogoze. Bikaba rero vyagiye biravurwa cane nabo barongo iyo nama mpanutwa njambo, bakavurwa yuko basaba umukuru w'igihugu kugira icakoze ngo akemure ico kibazo, nkuko nyine igiye arabikora mu zindi ntara zagiye ziragaragaramo abategetsi n'indongozi zidakora ibikurikije amategeko. Dutandukira ayo makuru ariko aravurwa ngaho mu ntara ya Makamba, dusimbire mu ntara ya Rumonge. Mu ntara ya Rumonge uruja n'uruza rwarasubiye kwibarabara rikuru nimero 3 inyuma y'indwi 3 ryugaye. Habaye ukwiruhutsa ku bantu basanzwe bakoresha iryo barabara rihuza igisagara c'ubutunzi ca Bujumbura hamwe n'intara zo mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi, aho iryo barabara ryasubiye gukora. Guhera ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere uheze, hari kwigenekerezo rya 11 mu Kakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2022, iryo barabara ryari ryarigize akadashoboka kubera ryacikiye ahitwa Rutunga, ryasubiye kugurura. Abakoresha ibarabara rikuru nimero 3 ntibahisha umunezero inyuma yaho ryuguririwe ubundi ubugira kandi ibidandazwa vyahora bica kuri iryo barabara nk'ibinyobwa, isimwa hamwe n'ibindi bidandazwa biva i Bujumbura abanyagihugu bari bakeneye vyari bagiye kubera ugucika kw'iryo barabara ku ruhande rwo ngaho muri zo ntara zo mu Rumonge. Ibipfungurwa ntivyari bikiyashika vyoroshe, bisigurwa n'abadandaza kandi mu Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu c'u Burundi. Ibujumbura igiciro c'ikiro c'ifi cari caradugijwe kuva ku 50 gushika ku 70 nkuko ababivuga n'abanyagisagara bagiye barabishikiriza. Uruhererekane ruri hagati y'ubumanuko burushira uburengero bw'igihugu hamwe n'igisagara ca Bujumbura, tutibagiye igihugu ca Tanzania biciye kwibarabara vyasa n'ivyahagaritswe mu ndwi 3 ziheze. Igiciro co kwiyunguruza mu miduga yunguruza abantu cari caradugijwe kuva ku 7,000 gushika 16,000 mu mafaranga y'amarundi. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro kubandanya gukurikirana ibikorwa byo gusanura iryo barabara rikuru nimero 3 kugira birinde utwo tugorane ko byosubira guhagarika gukora. Banywanyi bacu mukunda makuru tubashikiriza ku minsi yose, ni ngaho nyene dusozereye ayo twari twabateguriye rikaravurwa cane nga mu gihugu c'u Burundi. Reka nshimire bagenzanje bafasha kuyatohoza bakayarungikana njewe nkayagushikiriza idonido. Nshimire wewe wese twabanye muri gahunda y'amakuru, nshimire n'abandi mukunda makuru mwana fyonze kuri sabone abatarafyonda ko akanaka ryo keza cyane ngo mufyonde ko tubandanye kubana mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku minsi yose. Reka ndasubire ndabakengurukire, gahunda y'amakuru irabandanya ngaha kuri chaîne yacu. Muhezagirwe na gahwana.